Ndabashimiye kandi mbahaye ikaze ku biganiro n'amakuru tunyuza kuri Mbonesha kure yanyu ari nayo yacu Burundi News TV. Ni amakuru ahejeje kudushikira muri aka kamwanya, dore ko hari kuvugwa amakuru akomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turi kwigenekerezo rya 28 Rusama 2024. Ndagukengurukiye cyane rero mugabo we wahejeje gufyonda sabone kutarabikora amanuka munsi video uracureba ijambo sabone ufyonde ko uracubona nakazogera nyine ufyonde ko amatuje turabana mu makuru tukugezaho kuri Mbonesha kure imwe rudende, ndetse tugitubana no mu makuru tuba twaguteguriye ngaha kuri Burundi News TV. Kandi nsuhuje abantu bakomeje kudukurikira bari hirya y'imipaka ya Afurika, abari hano mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu seruko bw'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse no mu karere k'ibiyaga binini, ari nako dukomeza kubashimira mugabo vyimazeyo. Kandi nshuti banywanyi bacu tubahoza ku mutima, ari nako twifuza ko amahoro y'Imana abane namwe. Ni amakuru rero ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, n'ubundi tugiye kugenda tugarukaho amakuru ari kuvugwa, amakuru akomeye cyane mugabo. Igihugu c'u Burundi ubu tuvugana gitangaje amakuru akomeye cyane. Burundi ni igihugu kimaze iminsi kikanga kudeta, dore ko umukuru w'igihugu c'u Burundi ubwo yabivugiraga mu nama ikomeye cyane yateranyije abategetsi bagiye bakomakomeye mu gihugu c'u Burundi. Nibara riguye ku kibuga cy'indege ca Bujumbura, ni ikibuga mpuzamahanga ca Bujumbura, bikaba biri kuvuga ko haguye indege ya Kenya. Biri kuvuga ko iyi ndege izanye ibisasu. Ni igihe igihugu c'u Burundi gitangaje amakuru akomeye cyane kivuga yuko iki kibuga c'indege ca Bujumbura cyagoswe n'abanzi, ndetse indege ijemo abanzi b'igihugu c'u Burundi ngo mpari wa Red Tabara, ariko ngabo bakaba binjiye mu gihugu c'u Burundi biyoberanyije bikomeye cyane ngo nibisasu byo kuba barimbura Bujumbura. Radio Burundi National Bwiza ikaba itangaje amakuru akomeye cyane, biri kuvugwa yuko abangaba bahise batabwa muri yombi bikomeye cyane, ndetse n'igipolisi kikaba gikomeje kugenda kibitangaza kivuga ko hari abagwanyi ba Red Tabara bari baje mu ndege ya Kenya Airways yariguye ku kibuga mpuzamahanga ca Bujumbura. Bikaba biri kuvuga ko rero abangaba bahise batabwa muri yombi, ariko polisi ukabona ko ikiri guceka keka yuko aba babinjiye n'inzira y'ubutaka. Aba baje mu ndege ya Kenya Airways ngo bari bitwaje ibisasu bikomeye cyane, ariko ngaba bafashwe batari babituritsa. Ni kudeta imaze iminsi ivugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, dore ko na General Major Evariste Ndayishimiye akomeza kugenda abitangaza ndetse abigarukaho mu nama zigiye zikomeye, ndetse n'urubanza akonda kugirana n'ubutegetsi bwiwe ndetse n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Barakomeza kugenda batangaza amakuru akomeye cyane kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse banavuga yuko ngo kudeta iri kututumba ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse iyo kudeta ngikaba iri gushigikirwa n'ibihugu bibanyi by'igihugu c'u Burundi. Rero Uburundi bukaba bwongeye gutunga urutoki igihugu cy'u Rwanda yuko aricyo kishe inyuma y'ibi bitero bigiye kugabwa mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'aba bafashwe. Rero igihugu c'u Burundi ndetse n'itangazo riturutse muri ntare rushatse mu mugwa mukuru wa politike Gitega, hakaba hasohotse amakuru akomeye cyane bari kuvuga ko iyi kudeta ikomeza kugenda yikangwa, ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye mu bibazo byinshi akeneye gukemura byugarije igihugu cacu ceza c'u Burundi, ni nako akeneye kuba yakuzuza umutekano mu gihugu c'u Burundi, bivanye nuko igihugu c'u Burundi cyugarijwe n'umutekano mukeya mugabo. Ni amakuru akomeje kugenda atugeraho, biri kuvuga ko General Major Evariste Ndayishimiye amaze iminsi abicamo amarenga, ndetse na General Prime Niyongabo urongoye igisirikare c'u Burundi amaze iminsi avuga ko hari ibitero biri gutegurwa bikomeye cyane. Ibi bitero rero nk'uko iperereza ry'igihugu c'u Burundi ndetse n'amasoko yacu y'ibanga ngaha mu gihugu c'u Burundi abidutangariza, baravuga yuko ibi ubutegetsi bw'u Burundi bumaze iminsi butangaza ku maradiyo agiye atandukanye mu gihugu c'u Burundi yuko igihugu kibanye cy'u Burundi aricyo cy'u Rwanda aricyo gikomeje gutungwa urutoki bikomeye cyane. Rero umuhari wa Red Tabara Serimwisi kabiri utangaje amakuru akomeye cyane yuko bazakuraho ubutegetsi bwa Gitega, bivanye nuko ubu butegetsi ngo bukomeje gukandamiza bamwe mu Barundi, ndetse bukomeje no gukandamiza
abatavuga rumwe n'ubutegetsi no gufunga abamenyesha amakuru bikomeye cyane, dore ko kandi banagaragaza yuko igihugu c'u Burundi atakuyoborwa n'umujenerali nka Neva, bivanye yuko ngo akomeza guteza ibibazo bikomeye cyane igihugu c'u Burundi, harimo n'ivyo ubukungu, nk'uko umuhari wa Red Tabara ukomeza kugenda ubitangaza. Mu minsi yaheze, mu ndwi iheze, nibwo umuhari wa Red Tabara watangaje amakuru akomeye cyane ko igihe kigeze kugira ubutegetsi bw'u Burundi bugiye mu maboko y'abasivile. Ariko nubwo umuhari wa Red Tabara ukomeza kugenda utangaza ibi, nubwo haheze iminsi mikeya utangaje ibi, nabo birasesengurwa yuko nabo ari abasoda atari abasivile. Ivyo rero bikaba biri kuvuga ko ibara ryaguye ku kibuga mpuzamahanga ca Goma, ndetse no kuri iki kibuga mpuzamahanga cya Bujumbura. Bikaba biri kuvuga ko aba bagwanyi bari guturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho amakuru agenda tugeraho biri kuvuga ko abangaba n'ubundi bari kwinjira muri iki gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Mugabo birakomeye cyane rero ngaha mu gihugu c'u Burundi, dore ko kudeta ihora ivugwa n'umukuru w'igihugu. Yabigarutse igihe yari ari Gitega ayoboye inama yateranyije abategetsi bagiye batandukanye, harimo n'inzego za gisirikare mu gihugu c'u Burundi. Ubwo yagizaga ijambo ku banyagihugu, yavuze ko hari abatifuriza ineza igihugu c'u Burundi, ndetse hari abashaka gutembagaza ubutegetsi. Ibi bije nyuma z'uko ku munsi wa mbere w'iyindwi twatangiye, hari ku igenekerezo rya 27, aho umushikiranganje wa mbere mu Burundi General Alain Guillaume Bunyoni yashikirizwaga sentare Ntahinyuzwa. Bikaba biri kuvuga ko rero uyu nguyu yakatiwe burundu. Ni mu gihe nawe yari ari mu itsinda rigari rinini cyane ryo gutembagaza ubutegetsi mu gihugu c'u Burundi. Ubutegetsi bw'u Burundi nubwo bwamushikirije sentare Ntahinyuzwa mu ijoro ryari ryatambutse, hari ku igenekerezo rya 26, hari kuwa Mungu. Uyu nguyu biri kuvugwa yuko ngashobora gutoroka ubutabera ndetse na gereza, mu gihe ngo iperereza ry'igihugu c'u Burundi ndetse n'ubutasi bwa General Major Evariste Ndayishimiye bwagaragaje ko hari abagambanyi bashaka kuba batorokesha uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere mu gihugu c'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni. Ibi rero byahise bituma umutekano ukomera cyane ngaha Igitega, ikaba ari yo kudeta rero ishobora kuba yatewe no kugatirwa burundu kwa Bunyoni, ariho ishobora kuba yakomotse mu mujinya ukomeye cyane umuhari wa Red Tabara ufise, bivanye nuko General Bunyoni ari guhoterwa bikomeye cyane, isi yose bireba, ndetse ari kwagirizwa ivyaha vy'ibinyoma bishingiye kuri pratique. Ni amakuru ari kugenda atangazwa na Red Tabara, ariko mu gitondo Red Tabara yasohoye itangazo rikomeye cyane ivuga yuko igiye kugaba ibitero ku mutwe ndetse no ku ngabo z'igihugu c'u Burundi. Ibingibi rero ntago bigeze basengura neza igihe iyi kudeta izabera. Kumbi abagabo ndetse n'inkorokoro za Red Tabara buriye indege. Igihugu c'u Burundi rero kiravuga yuko muri aka mwanya umutekano umeze neza ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bujumbura. Ni nyuma z'uko hashize amasegonda atari makeya iki kibuga radio y'igihugu c'u Burundi, Radio Nationale Burundi Bwiza, bikaba biri kuvuga yuko yari yatangaje ko iki kibuga cy'indege kibaye gifunzweho nyuma z'uko batangaje ko atamutekano uhari wuzuye, ku buryo indege mpuzamakungu zatangira kugwa kuri iki kibuga. Nyuma ariko hamenyekanye andi makuru basohoye n'itangazo riturutse muri Nile Rushatsi, bavuga yuko noneho umutekano wifashe neza kuri iki kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bujumbura. Ni hanyuma z'uko n'ubundi bamaje gufatirayo abagabo bagera kuri 7 bari baje guturitsa igihugu c'u Burundi ndetse n'iki kibuga cy'indege, dore ko ngo bari bagiye guturitsa mu mujyi mukuru w'ubukungu Bujumbura. Bikaba biri kuvuga ko rero aba bafashwe batari bagera ku mugambi wabo kuba baturitsa u Burundi muri rusange, ariko u Burundi bukaba bwavuze yuko nubwo
umutekano wifashe neza, hari ibiri gukekwa bitari byaba ofisiyare yuko Red Tabara ishobora no kuba yinjiriye ku butaka mu gihe yari yohereje abaturika, dore ko leta y'u Burundi iri kubagereranya n'abiyahuzi. Leta y'u Burundi ndetse binyuze muri Gervais Ndirakobuca, minisitiri ushinzwe umutekano mu kiriya gihugu, aravuga yuko yongeye gutunga urutoki no guha agasopo igihugu cy'u Rwanda ngo aricyo cyishe inyuma y'ibi bitero ngo bibaye mu gihugu cy'u Burundi biciye mu nzira y'ikirere. Aba bakaba baje nk'abagenzi bakajya mu gihugu cy'u Burundi bafite ibisasu mu gikapu. Ahubwo hakaba hari kwibazwa ni gute vyaciye ku mbwa zisaka ku kibuga c'indege cya Bujumbura. Bikaba bikomeje kuba amayobera matagatifu. Abangaba bikaba bikomeje no kuvugwa kandi ko igihugu cy'u Burundi gikomeje kwiyama no gutunga urutoki igihugu cy'u Rwanda. Ni mu itangazo risohotse mu gihe harimo n'ingingo ivuga ku gihugu cy'u Rwanda, bivugwa yuko igihugu cy'u Rwanda ngo gikomeje guterera inkunga umuhari wa Red Tabara kugira bahirike ubutegetsi bwa General Major Evariste Ndayishimiye. Murabizi ko ku muhisi Pierre Nkurunziza, kuri iyi manda y'umuhisi Pierre Nkurunziza wahoze urongoye igisirikare ndetse n'igihugu cy'u Burundi, naho hapfubye kudeta ikomeye cyane. Rero ubutegetsi bw'umuhisi Pierre Nkurunziza bugatunga igihugu cy'u Rwanda urutoki. Pierre Nkurunziza ndetse n'ubutegetsi bwe bakomeza kuvuga yuko ari igihugu cy'u Rwanda ngo kiri kubitera ndetse aricyo kiri gutera inkunga imihari igiye itandukanye kugira bahirike ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza. Icyo gihe umubano wabaye mubi cyane hagati y'ibihugu vyombi, haba igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Repubulika y'u Burundi, mutubabarire Repubulika y'u Burundi. Icyo gihe umwuka rero ukaba warakomeje kuba mukeya cyane ndetse no kuba mubi hagati y'ibi bihugu. Mu minsi yaheze, mu mezi yashize, nibwo hamenyekanye amakuru ko mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi hafubye kudeta. Ibi bikaba vyarashimangiwe n'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye, ubwo bidaciye kabiri yahise atunga urutoki igihugu cy'u Rwanda yuko aricyo kishe inyuma y'ivyo bitero. Murabizi ko mu minsi iheze ngaha mu gisagara ca Bujumbura haherutse kuvugwa amakuru akomeye cyane ndetse yanatangajwe na leta y'u Burundi, bavuga yuko ngo gerenade zaturikijwe ari igihugu cy'u Rwanda byose kibiri inyuma y'ibyo bitero, ndetse igihugu cy'u Burundi ndetse n'ubutegetsi bukaba bwarahise butunga umuhari wa Red Tabara ndetse n'igihugu cy'u Rwanda ko aribo bashobora kuba bagize uruhare muri iryo turika, dore ko igihugu cy'u Burundi cyanatangaje ko abagera kuri 4 babiburiyemo ubuzima bitaba Imana kubera ivyo bisasu vyaturikijwe hariya mu mugwa mukuru w'ubukungu Bujumbura. Ni amakuru n'ubundi akomeje kugenda aturukayo, mugabo nanone rero igihugu cy'u Burundi kikaba cyongeye kwiyama no gutunga urutoki bikomeye cyane igihugu cy'u Rwanda. Murabizi ko umwuka utifashe neza, dore ko na bamwe mu basenguzi mpuzamahanga mu bya politike n'abakurikiranira hafi imigwano ndetse n'iki gisirikare n'iyi politike yo mu karere k'ibiyaga binini muri rusange bashimangira amakuru akomeye cyane, bavuga yuko umwanya ku mwanya umuriro wakwatswa hagati y'ibi bihugu. Ni mu gihe ibi bihugu biri kurebana ayingwe, gusa ku makuru agenda aturuka ku mipaka ndetse no mu bihugu vyombi barakomeza gushinjanya. Igihugu cy'u Rwanda gikomeza guhakana civuye inyuma yuko kitari inyuma y'ivyo bitero, igihugu cy'u Burundi kibishinja yuko aricyo kibiri inyuma. Igihugu cy'u Rwanda rero kigakomeza kuvuga ko ibi bihugu uko ari vyombi bikomeje gushinja ibinyoma bikomeye cyane biri guhimbwa n'ubutegetsi bw'ibihugu vyombi, haba igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ariko hakaba hari n'andi makuru yakunzwe kugenda avugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini muri rusange, bivugwa ko izi gerenade ndetse n'uyu mutekano muke ari agakino kari gukinwa
gukurikiranywa na General Major Evariste Ndayishimiye ndetse kugira abone ivyo yashinja igihugu cy'u Rwanda, dore ko uyu mugabo uyoboye igihugu cy'u Burundi akomeza kwagiriza igihugu cy'u Rwanda ivyaha bikomeye cyane, harimo guterera inkunga igisirikare ca Red Itabara. Ariko ayo makuru akomeza kugenda anavuga yuko ivyo bitero biri gutegurwa ari agakino ka politiki kari gukinwa na General Major Evariste Ndayishimiye kugira abone ivyo yegeka ku gihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru akomeje kugenda akomera ndetse ni n'umwuka mubi ukomeje kugenda wiyongera ku rwego rwo hejuru mugabo hagati y'ibi bihugu. Munyemerere twihuse cyane turebe ku makuru ari kuvugwa kuri aya masaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko imigwano yaciye ikomeza kuri uyu munsi, dore ko imigwano iri kubera Sake bikomeye cyane. Bikaba bimaze gutangazwa ko umwe ari we wamenyekanye waguye muri iyi migwano, aho igisirikare cya Afurika y'Epfo SADC cyagabye ibitero bikomeye cyane ku mutwe wa M23. M23 yashakishijwe bikomeye cyane n'abamenyesha amakuru bagiye batandukanye n'imbuga ngurukana bumenyi zikorera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haba France 24, bwiza.com ndetse n'ibindi binyamakuru nka Mesha DRC Congo na Radio Okapi kugira zibaze ibibazo uyu mutwe wa M23. Ni mu gihe mu gitondo cyo kuri uyu munsi kuri iyi genekerezo 28 Rusama 2024 habyutse havugwa amakuru ari kuvuga ko igisirikare ca M23 kiri gukizwa n'amaguru, dore ko igisirikare ca FARDC kimereye nabi noneho igisirikare ca M23. Gusa ivyo nyamakuru bigiye bitandukanye byashakishije abategetsi b'uyu mutwe wa M23, ariko habuze n'umwe nyine mugabo, ari nako bakomeje kubashakisha kugira bababaze kuri ibi biri kuvugwa na FARDC. Ariko ku makuru agenda asesengurwa n'abanyepolitike bagiye batandukanye n'abakurikiranira hafi iyi migwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, barakomeza kugenda bagaragaza amakuru akomeye cyane bavuga yuko FARDC imaze iminsi yikina ko yatse ubuce bugiye butandukanye umutwe wa M23 kandi atari byo, dore ubwo bwiza.com yaganiraga na General Makenga hariya i Masisi, yavuze yuko uko ari ubujyajya bukomeye cyane bukomeje kuba bwavugwa n'umuhari wa Wazalendo ndetse na FDLR, yuko M23 yatakaje ibice yari yarigaruriye. Rero igice cya M23 kimaje kugera 60% byo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko Loni igenda ibitangaza. Ubu kiri gukontororwa n'umutwe witwaje intwaro ariwo M23, nk'uko amahanga akomeza kugenda abitangaza. Ni amakuru yanda ari kuvugwa mugabo, amakuru yanda ari kuvugwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Kongo muri rusange, ni ingabo za Burkina Faso zaje mu buryo bw'ibanga zasesekaye hariya ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma. Bikaba biri kuvuga ko rero izi ngabo zirabanza kugirana ibiganiro n'umukuru w'igihugu ndetse n'ubutegetsi muri rusange bwa Kinshasa, Antoine Felix Tshisekedi akaba atari yabitangaza, ariko ku makuru yacu y'ibanga ndetse n'amasoko yacu y'ibanga aravuga ko abangaba bashitse kuri iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma mu kuba barabanza kugirana ibiganiro n'umukuru w'igihugu ca Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo kugira berekere mu kuba bafasha mu kuba bafasha umutwe wa Wazalendo FDLR ndetse n'igisirikare ca leta FARDC. Ni mu gihe ahangaha ari abaterankunga ndetse hari n'imitwe myinshi ifasha iki gisirikare ca FARDC, harimo Wazalendo ndetse Mai Mai Nyatura, ingabo z'abarundi, abo bose bagakomeza kugwana ku ruhande rwa M23. Ariko ku makuru Antoine Felix Tshisekedi yakomeje kugenda atangaza muri yindwi iheze, nuko yakomeje kugenda avuga yuko hari ubugambanyi vyagaragaye yuko buri mu gisirikare ca Kongo, ngari nayo mpamvu umuhari wa M23 ukidegembwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ku magambo akomeye cyane yagejeje ku bene igihugu, ni amajambo yahamuye umuhari wa
M23, dore ko uyu muperezida yanze kuva ku izima ndetse akanashimangira amakuru akomeye cyane, akavuga yuko atazigera agirana ibiganiro ibyo ari byo byose n'umuhari wa M23, ahubwo ubu ari gushaka inzira n'akaryo ko kuba yatsinda no kwirukana burundu bya burundu, ariko yongeyeho ko ari burundu umuhari wa M23 mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko azasinzira cyangwa se akagoheka ari uko uyu mutwe utakibarizwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se warekuye ubuce wafashe, dore ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeza gushinja umuhari wa M23 mu kuba uri gutesha abenegihugu iterambere ndetse no kuba bari guhohotera abagore n'abakobwa. Ni ibirego n'ubundi ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kuvuga kuri uyu mutwe wa M23, harimo guhotera, gufata ku ngufu abagore n'abakobwa, kugira uruhare mu iyibwa ry'amabuye y'agaciro hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu gace ka Rubaya, ndetse n'ibindi byango bishingiye ku ntambara, kwangiriza abaturage ndetse no gukora ibyaha bakabyegeka ku butegetsi bwa Kinshasa ndetse n'igisirikare cy'iki gihugu FARDC. Murabizi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze iminsi myinshi zifatiye ibihano bikomeye cyane bamwe mu bategetsi b'uyu mutwe wa M23, harimo Majoro Wiringoma, abagirizwa ibyaha bikomeye cyane, harimo ibyaha by'intambara bari gukorera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwakoze kubana natwe inshuti banywanyi bacu, turakomeza kubifuriza amahoro y'Imana abane natwe. Amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.